Muri ayo matora yamaze hafi amasaha 9 mu ntumbero yo gushiramwo umuco mwinshi yabereye i Kigali mu Rwanda kuri wa 26 Nyakanga umwaka wa 2024 muri imwe mu nyubakwa z'ingenzi zikomeye muri ico gihugu. Aya matora yanatanguye arimwo induru zavuye ku kutumvikana hagati y'umugwi warujeje gutegura amatora na bamwe mu bategerezwa kuyitabira. Gusa mu mwanya nk'urume rumara izo mpande zahavuye zumvikana, amatora nyene izina acaratangura. Ayo matora akaba yabaye mu ntumbero yo gushiraho urunani rw'intamenwa ruzohuza amashirahamwe arongowe n'impunzi mu byo bise Refugee Led Organizations RLOs mu kinyamazuru, byose bifashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi kwishi UNHCR Rwanda hamwe n'abafatanya bikorwa baryo. Ku bwa Manuel Karangwa yemeza ko yanezerewe no kubona ishirahamwe arongoye ryatsindiye ikibanza ry'umunyamabanga muri urwo runani, kandi ko bazokora uko bashoboye kugira bafashe amashirahamwe akiri mato atararonka ibyangombwa. Ndafite ibyishimo byinshi kuba maze gutorerwa umwanya w'umunyamabanga wa RLOs as Refugees Led Organizations Network. Imigambi ni myinshi kubera mwabonye imiryango yose izabigize iriya network harimo ibibazo byo gukemura, cyane cyane gufasha iriya miryango kugira ngo ibe iri enregistré mu buryo bukurikije amategeko. Harimo no gushyira imbaraga nyinshi kugira ngo network itself nayo ikomere, yuzuza ibisabwa, igeraho gukorera, ibikoresho, ibashe no kubasha empoweringa iriya miryango ishamikiye. So ni byishimo rero kuba natorewe uriya mwanya, nkashimira abantu bangira icyo cyizere. Ubu bikorwa biratangiye kandi turi kumwe. Nayo kubijanye nuko abatowe bashobora kuzoshira imbere amashirahamwe yabo hakwitaho urwo runani gushika ubu rutarahabwa izina, Renova Nitunga ari nawe yahunzwe amajwi menshi ngo atware urwo runani nka chairperson canke president, atanga umuco mu kubahumuriza ko ubu agiye gushira imbere urwo runani. Twitoje turungitswe nabo tugize hamwe iyo organisation yacu EADS, abo baturungitse kwitoza, hanyuma abandi baradushigikira baradutora. Turabashimiye abo bantu bose badushigikiye, ariko ubu ntabwo tukiri ku isonga rya EADS. Ubu tugiye guhagararira ayo mashirahamwe yose ayobowe n'impunzi. Icyo tugiye kwitaho gukora no gushiraho no kwandikisha iryo shirahamwe rishasha rihuriramwo ayo mashirahamwe ayobowe n'impunzi. Ni igikorwa kitoroshe kubera hari itegeko rishasha risaba ko hariho ibyo tuba twujuje nk'iri shirahamwe tugiye gushinga cangwa abarigize nabo ibyo bujuje. Ni ibintu tugiye kwigira hamwe na komite nshasha na komite bashizeho, tubyige turabe ingende twobishira mu ngiro vuba. Nico gikorwa nyamukuru tugiye gukora. Bose hamwe abatowe n'abantu 9 bagize urwego rukuriye izindi supreme organ, urwo nago rukaba ruyobowe n'ishirahamwe EADS, ikibanza c'icegera vice chair umuhari inamahoro, umunyamabanga RSAID, umuhanuzi wa mbere Green Heart Organization, umuhanuzi wa kabiri FMV, Young and Child Backbone Farm, Women Department Tubeho, People with Disability IDYCC na Trésorier SPS. Yose hamwe ayo mashirahamwe yitabiriye ayo matora akaba ari 21.